Umunyagihugu yitwa Bamporiki Dawidi. Aha turi ni mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga, zone Gihanga, ku mutumba wa Kagwema. Umunyagihugu niho yahora aba. Itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2024 ngo niho baza babona komiseri w'igipolisi ngaho Igihanga aza ngo afata uwo munyagihugu Bamporiki Dawidi aramutwara, ngo aho hari hagati y'isaha 2 n'isaha 3 z'ijoro. Ngo abanyagihugu bo ngaho baragerageje kumutabara bavuga bati uwo munyagihugu umutwaye he muri rino joro, ariko ngo komisere aca babwira ati aha no barasa mwese ngaho. Ngo niko guca amutwara. Iyo yamutwaye ngo ntawe uhazi, gushika nino saha uwo munyagihugu Bamporiki Dawidi ntaraboneka, ntibazi agasho apfungiwemo. Iyi ngendo rero y'ukunyuruza abantu iragisibije. Ubu wewe barabonye uje kumutora, abandi bobo ntibamenya n'ababatwaye. Ubu umuryango uri mu kangaratete, ntibazi uwabo iyari, ntibazi ico ariko arazira. Ngo yaratunze utwana 3, utwo twana niwe yaturonderera, utwo twana ngo nyina yoba yari yaradutaye. Uyu Dawidi rero murumva yuko ari we yiruka kugira ngo ashobore gutunga utwo twana. Muca mwiyumvira ingene utwo twana tubayeho kandi twari tukiri duto. Ibi bintu rero twovuga yuko ari ukutubahiriza agateka kazina muntu. Uwitwa Focus yatwawe muri ubwo buryo nyene. Haje double cabine irimwo abantu bambaye impuzu z'igipolisi, baramuyora baramutwara gushika ino saha nta wuzi n'irengero ryiwe. Nimbona George bamutwaye uko nyene gushika n'ubu nta nakayambu. Dawidi nawe aragiye, ntibazi n'ahari kino gihe. Ngomba mvuga ikintu rero kiri muri twebwe abarundi. Turi indyarya tugasubira tukabindyarya, tugasubira tukabindyarya, tugasubira tukabindyarya. Biragoye kumva abantu bakoresha uburyarya bavuga ngo abantu bapfuye 72 ngo ntibishoboka, ngo iryo ryabaye ihonyabwoko, ngo ibiki n'ibiki. Ego vyarabaye. None ubuhoho ivyo bintu ntibiriko biraba. Abantu ntibariko barasehugwa nkuko basehugwa 72. Nivyo 72 babatwara mu kivunga, ariko ubu umwe ku munsi umwe ugasanga hari uwo batoye yarasangutse, urabo badatora, urabo basanga banize bataye mu mifuko. Je ndiyumvira yuko mu Burundi hari imwe mumbi y'ubwicanyi. Ibintu ntibitahuritse n'ukuri. None amaraso azoseseka gushika ryari mu gihugu c'u Burundi? Ubu ututwana turiko turayagura mu muryango baratuntuye. Ibintu birababaje cyane, nico gituma abantu ugumubona bahunga ku mwanya. Gurumva ngo amahoro yariraye mu Burundi, amahoro yiraye hehe? Je mumbwire, ahantu bagira ibintu nk'ibi ninde mugwiza tunga, ninde munyamutahe yoza n'umutahe wiwe kandi bo hava mukurako n'izosi? Ninde yoza n'umutahe azi ibi bintu, azi yuko abakozi biwe bashobora kubatwara umwanya n'umwanya? Ibintu vyo gusesa amaraso nta muntu numwe vyereye. Amaraso arahuma. Abashesha amaraso 72 kino gihe sinibaza yuko bafise amahoro. Abashesha amaraso 93 kuduga ubu sinibaza yuko bafise amahoro. Abariko barasesa amaraso kino gihe, amaraso y'inzira karengane, sinibaza yuko baryama ngo basinzire. Aya maraso bariko barasesa azoboma ku mitwe, kandi aya niyakwegera umuvumo igihugu cacu.
nico gituma igihugu cacu kiguma gifutanywa n'iki? Gifutanywa n'aya maraso y'inzirakarengane aguma aseseka. Jewe ndizera ijambo ry'Imana kandi ntiribesha kandi ntirizopfa ribeshe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzokwicisha inkota nawe iyo nkota nizomwica. Wewe unyuruza abandi witege nawe yuko umunsi umwe uzonyuruzwa. Wewe uboreza abandi gufa witege nawe kuzoriborezwa. Ico uriko uragira, ico ugize umenye yuko nawe arico kikurindiriye. Igihe ibi bintu bizohera mu Burundi, abarundi tuzokwiruhutsa tuvuge duti ashi. Imbere yo gusozera ngo mubanze mwumvirize iyi migambi umukandida yari afise igihe haba amatora. Umuntu wese azokwagira ko yatumye umuntu apfa canke asinzikarizwa ubuzima, tuzohana n'uwari kugira icyo akoze kugira ngo ntibibe ariko ntagikore. Kandi abashinzwe intwaro aho hazoba habereye amabi yose yatumye mu buzima bw'umuntu businzikarizwa bazotegerezwa kwisigura imbere y'abarundi n'abarundikazi bose. Nta muntu azovuga ngo jewe shinzwe agacimbiri ndi chef de zone cyangwa ni mustanteri hanyuma twumve ngo hari umuntu yapfiriye aho hantu ngo hanyuma byitwe yuko bisanzwe. Birinze bishika aho hantu hari umuntu w'intwaro aharongoye azotegereza kwisigura imbere y'abarundi bose igihe hari umurundi yapfuye azira ikintu icyo cyose atarakwiye kuzira. Turagomba kuvuga yuko tuzoha agaciro ubuzima gusumba uko twabibonye muri kahise, aho twisanga yuko abantu iyo umuntu apfuye bavuga ngo mbega nuwahe, mbega ari muhe mugambi, mbega ari muhe ava muhe ntara, mbega ava muhe bwoko, uko umenga ataco mwuriyeko nibisanzwe. Ivyo kintu umuntu azanye umugambi nk'uyu murumva yuko aba ari umugambi mwiza, ariko nta mahirwe aronka. Ariko rero murabona ibiriko biraba. Kubera iki amaraso y'abarundi yokwama yasesetse tugahora tukabona yuko umengo nibisanzwe? None ubuzima bw'umurundi busumbwa n'ubuzima bw'impene, busumbwa n'ubuzima bw'imbwa. Mu yandi majambo, ubuzima bw'umurundi nubusa ntaco bumaze. Turasavye Imana idukirize igihugu cacu, kuko Satani biragaragara yuko yatunyaze umunezero wacu. Imana ishimwe ko uyu mukomisere w'igihanga yamutwaye abarundi babona. Ndizera neza yuko azosigura iyo uwo muntu yagiye. Dusabe abajejwe intwaro ngo ibi bintu bihagarare, kuko ubwo burongozi nta n'umugisha bwo kwigera bugira, ahubwo nibwo bwoba buriko burakwegera umuvumo igihugu. Reka tubike banure, mugira amahoro aho muri. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze, kandi ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage.